ariko ikintu je nshaka kubabwira ni mwebwe mwashatse gutubika imikanda tubika kuko ni mwebwe mwabyisinyiye ni mwebwe mwabishatse urumva nimba by'ukuri mwumva yuko mutoheba kuguma mukomba amasafuriya y'abantu uko ajya gatoke gakombesha amasafuriya heba twebwe barundi impamvu twebwe tutogwa mwiyo elera ngo dufunge imikanda twe twaramenyereye kwibako twe twaramenyereye kwigwako twaramenyereye kurima siko mu baririmbyi ni politike ko harabagukunda n'abatagukunda harabagushigikiye n'abatagushigikiye none wonsigurira gute yuko reka kuvugira igihugu cawe ufise aho uvugira ahubwo ni muhaguruke mwese muri rusange duhagurukire rimwe tuvugira igihugu cacu catwibarutse. Yes, tukiraho nyene president mu Rwanda ryari yaragize inama n'abanyagihugu akantu ko trendinga cyane aho nabonye washoye kugakorera ko maze imisi ugakorera ko akanuka aho yabwira abanyarwanda ati twese cyewe na wewe twitegurire gufunga umukanda utubika umukanda twitegurire gusonza. Yes guys, hello my beautiful people, murameze neza. So my name is Ram Promoter Bando Camera. Turabona kuje cyane ngo mwese mudukurikirana muri komande zine zise turabaye mwaramutse namwiriwe biravana naho muherereye. So jina mande nyuma ya kamera sirigera mboneka ariko wande muzombona umuntu yifuza kumbona yifuza kubona Ram Promoter muri commentaire abivuga siko none nabagarukaniye ku rubuga rwa link ALU muramubona meze neza gafresheni ni kose yatagase bino ni sawa tukatumwakire kwanza turamutse savaru sava bien meze neza yego ko babiriwe cyane no musa ugastire wambaye je mu rumenga ni sawa na gahob meze neza ariko ndashima Imana kumugwa fashion shop ni sawa turashima no kuruko biri kose muri yaro photography ni sawa cyane gose ama projet menshi yose ni bon ni yindi projet wimirije gukora muri Kazoza kumugwa bar akabare ego ipo ubona bizoca mu kumugwa bar ubona bizoca mu hajyana sha ndiko ndavyiga nuko hari utuntu tukiriko turangora murazi yuko atabibazo bibura ariko nta jewe satani imbere ariko nkayisimba kuko toujours ndayiruta itungana kuko yorohejwe deja mu kuzimumba twungana gute satani urakemeya ndakemeya vraiment madayimoni akiruka umaze iminsi uri kurakorera igihugu umaze iminsi uri kurapambanira igihugu umaze mejeje kubona na post ya wanditse uvuga ngo aba influencer bose bo mu Burundi iki nico gihe cyo gukorera igihugu n'ubundi kubera ko nabo hakujya nivyo barimo rijya jambo kubera iki impamvu twavuze kujya anye turi mu Burundi amajambo avuga ku Burundi canke ku Murundi canke ku mukuru w'igihugu cacu mwese murayabona murayumva aho vyahereye sinorinda ndasubira inyuma mwese mwarabibonye ariko gikuru nuko twogwanira igihugu cacu tukavugira Burundi bwacu tukavugira umukuru w'igihugu cacu tuko turamuna baririmbye basohora indirimbo ariko ntizifatishe turabonye Mona Warda agira dote ryare ko vyamaranye n'ujya munsi nyene iki kintu tuvuge ko abarundi bose amaso bayahindukirije ku gukunda igihugu bavuga ati ivyo vy'imiziki no tumaze twubaka ivyacu twese turakunda igihugu kandi twese navuga yuko twahagurutse mu izina ati shigikira igihugu cakwibarutse siko rero icambere na mbere nubwira abaririmbyi n'ubundi wese yobashaka kugira kabezi kanaka nabanze ko nzahagarike si umwanya turimo turi mu mwanya wo gushigikira igihugu cacu turi mu mwanya wo kuvugira ubutegetsi bwacu turi mu mwanya wo kuvugira umukuru w'igihugu cacu ntituri mu mwanya w'imyidagaduro turabikunda ariko si wo mwanya turimo tukiraho nyene twarabonye mu misi yahera abaririmbyi bahagurutse turabona nka ba Alvin Smith bande ariko
baciye bamera nk'abatinya barabivamwo ntibasubiye kuvuga kijya kintu ni igikeo kivuga ko nk'umuntu ariko arakorera igihugu nk'umuntu akurikiranira hafi bino bintu tuvuga ko abari nibyo baba batinya kurwanira igihugu bivanye n'ingaruka mbi canke bimeze gute bashobora kuba botinya kubera ko twese turi muri industry bashobora kuba botinya bavuga ati ejo tuzokeneranira n'abaririmbyi bo mu Rwanda kwa ariko ikintu cico no babwira no babwira kandi mukimenya nejo bondi kandi mukizirikana kundi igihugu cawe cakwibarutse bibaye ngombwa wewe ufise aho uvugira umuririmbyi umu influencer mu journalist uwari we wese afise aho avugira navugira igihugu ciwe hari benshi ngaha hanze bifuza kuvugira igihugu ariko badafise aho bavugira twarabonye n'abaririmbyi bo mu Rwanda ari ba Tom Close bashobora guhaguruka bakavuga bakagwanira igihugu kubera iki mu Burundi abaririmbyi umenga barahumirije canke barasinziriye bon navuga tuvuye ko bariko baratinya no ntidushire mu gutinya ariko ndazi yuko nabo nyene ubwabo bariko barabibona nizere yuko bafise umwanya bazovugirako bafise umunsi bazovugirako cyangwa niko kundi bavuga nti twebwe ntitwobijamwo turi muri ntiturimo abanyepolitike ntitwobijamwo bo bariko barihenda cyane kuko twese turi muri politike nta gikorwa na kimwe ngaha ku isi kidasaba politike kuko jewe no mu gupostinga bisaba politike gukora aka kazi kanje kuba influencer ni politike siko mu baririmbyi ni politike ko hari abagukunda n'abatagukunda hari abagushigikiye n'abatagushigikiye none wansigurira gute yuko reka kuvugira igihugu cawe ufise aho uvugira ahubwo ni muhaguruke mwese muri rusange duhagurukire rimwe tuvugira igihugu cacu catwibarutse tukiraho nyene perezida wo mu Rwanda ryari yaragize inama n'abanyagihugu akantu ko trendinga cyane aho nabonye washoboye kugakorera ko maze imisi ugakorera ko akanuka aho yabwira abanyarwanda ati twese jewe na wewe twitegurire gufunga umukanda utubika umukanda twitegurire gusonza kijya kintu wewe ukibona gute u Rwanda ruzoshobora kubaho ruri mu bihano nkabijya ko twebwe abarundi twashoboye kubibamwe imyaka irenga 200 ese abanyarwanda bo ugereranije mu ndwi imwe gusa batanguye kwimvira ko ufunga imikanda kijya kintu ukibona gute ikintu ca mbere ndabahaye pore cyane kandi gose kuko hajya gufunga umukanda ni ikintu kitoroshe stock urayijya ukayimara ibyo mu isoko urabirahera udafise aho urangurira siko ariko gikuru nagira ndababwire rijye jambo ngo dufunge mikanda ririmo amajambo menshi cyane kandi gose barayamaze abarundi barayamaze agatoki kamenyereye gukomba kama gahese bamenyereye kwibinza habo siko ariko gushika isaha bo babona iyo biriko biraja bakabona ati twebwe inzahabu ntazo tugiye kuronka inzahabu ntazo turiko turaronka eske umuntu yamenyereye kwiba arabaho kwera atakanacumora ubuzima bugiye kubananira mu gihe bamaze n'imyaka irenga 200 mu gihe bamaze n'imyaka irenga 200 biba inzahabu muri Kongo siko mu gihe none bamaze kumenyera urumva 20 ans ni myinshi biba inzahabu muri Kongo eske wibaza yuko iyo myaka yose siko ko bivye kandi ntibiba babika biba bashora ajya amajambo arimwo imvugo nyinshi arimwo amajambo menshi rijya jambo ririmwo amajambo menshi ariko ikintu je nshaka kubabwira ni mwebwe mwashatse gutubika imikanda tubika kuko ni mwebwe mwabyisinyiye ni mwebwe mwabishatse urumva
nimba vy'ukuri mwumva yuko mutoheba kuguma mukomba amasafuriya y'abantu uko ajya agatoki gakombesha amasafuriya heba twebwe barundi impamvu twebwe tutogwa mw'iyo elera ngo dufunge imikanda twe twaramenyereye kwibako twe twaramenyereye kwigwako twaramenyereye kurima Perezida duhamagarira igihe badufatira ibihano tubwira ati nimumenyere gukora bien sûr niba mwimbure ugabo mu ijambo yavuze ntabyo kuvuga ngo genda ngo murime ntiyigeze abaha igitekererezo cyangwa icyumviro cy'ukuntu bogwanya ahubwo byo ntuzeye yabahamagariye gutubika umukanda ahantu tuhagarara voilà umuvyeyi yaguhamagarira gutubika umukanda ntakubwira ahubwo uwo mukanda ukuntu ahubwo nakwereka ukuntu ico kibazo gikemura ari umuvyeyi akakubwira wewe umwana tubika umukanda wicwe n'inzara sha mugatwebwe akaduhamagarira ahamagaye abajene rima orora kora cyane n'inguvu ntuze wifuza akazi ka leta nta kazi ka leta kayihari rima tworore uburimyi nico kizodukiza ngaha mu Burundi sivyo muri ryo nama nyene tukiraho nyene hari umugore yiwe turamubwira ati burya rero nyakuba ntiryari uzotanga imihoho ntiryari uzoheba gutwara akazi turabona kumenga washaje ushaka ukuntu nzi intwaro ya Kagame ujya mugore arafise kweri kubaho sha nimba vy'ukuri akiriho ujya mugore turakeneye kumenya irengero ryiwe voilà turakeneye kumenya irengero ryiwe hari naho atasubira no kuboneka abanyarwanda rero bamaze iminsi SCOVIA na KASUKU basubiranamo kiyaki tuve kuba bayikora dusamaza urazi ndakubwire kijya jeno cita yuko bariko baradusamaza sinacita yuko ari ngo bariko barasubiranamo ngo bariko baratukana bijye navyo noshigikira 100% kuko hajya bariko bararaba uburyo bwose twaja gusamara mu vyabo twibagira ibiriko biraba bagira umukenyuro muga natwe barabuze uwo bagira iki uwo bahindukiza ko twese bavo yacira panza twebwe ubwenge bwacu bumeze uko twebwe uba wibaza kugira duhindukiza tuzohindukira turakubita kude ariko tuguma turaba imbere nikibaho mwijambo president yavuze ryari yaravuze nti abanyarwanda nibo batwanduje ibintu by'ubwoko kijya kintu wo kivuga kwiki nivyo kuko iyo abanyarwanda b'abahutu nako b'abatutsi bataza guhungira ino mu Burundi yaravuze ko n'abazungu bagerageje cyane kuducanamwe ariko byaranse ko president abanyarwanda ari bantu ba mbere bariko baratuma akarere gahunga abantu by'ubwoko biza bavuga ko bafise akarangamutima ko gutwarira ku moko cyane kijya kintu kinegura gute cyane ivyo bintu abanyarwanda barabikaramwo cyane uzorobe n'umunyarwanda kenshi ateye imbere n'abatutsi gusa n'abatutsi bonyine ariko ivyo sinobihagararako niko botwarira bose kandi ikindi naco ntibahagarare ku moko amoko ntaca amazi babeho nk'abanyarwanda bumve ko ari abanyarwanda muri rusange atamuhutu atamututsi nk'uko twebwe tubikora aha mu Burundi twebwe nta muhutu nta mututsi nta mutwa ahubwo twebwe ikintu gihari nibijya bavuga gute ubwoko bubona nibajya ngo ubwoko abashubi bijya ni dovuga gute kabashe n'imiryango bijya n'imiryango imiryango y'abashubi gusa ngo bijya nibyo byamye bihari voilà nka kujya ku bwoko bw'Israel imiryango 12 umukuru w'igihugu nyene cubari yarabivuze ari utukiraho nyene uko kuntu muri ko murakora mwitangira igihugu mutanga mutivuye inyuma tuvuge ko Burundi bukingiwe mu gisata co nakaye kajambo ugenera abarundi bareme bavuga ati mu gisata ciwanyu cyo kumbuka tuvuge kuri imbibe zimeze neza bimeze gute mu bisanzwe tumeze neza cyane abarundi twebwe tumeze neza ndabahumurije tumeze neza n'amahoro
urugamba mu bururimo urugamba twebwe tururimo igisirikare kibirimo ndiko mvuga ico kumbuga nego umuvyeyi wacu arabibona twebwe kumbuga turabibona ahantu hose hoza hakakaza tuba twabibonye twebwe turizieux ntitwigera dusinzira niyo mpamvu rero abarundi bose bo ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi mwiyumva amahoro muryame murota imana mwirotere ivyo mushaka twebwe ngaha turi amahoro ego okay nabonye umurundi kazi yasavye ubwene gihugu mu Rwanda kiya kintu kivuga ko yiki baravuga ko ujya muntu ari umunyagitega kazi ari umunyagitega wiwacu muri situation turimo n'u Burundi n'u Rwanda twarabonye ba Dr Claude bihakana Burundi bagirane tuvuge ko umurundi wese ubuzima bwananiye canke vyanse ko ngaha i Burundi haba neza arico gihe cyo kugenda kuyakana Burundi mu bisanzwe nibaza yuko ari yo business babonye barangura abantu barabagura barabagura kugira ngo baje kuvuga Burundi nabi babucafuze mu bintu bitari tuvuge ko mu Rwanda ariho bagiye kuronka ivyo bifuje gufunga imikanda urazi guhunga ku ahantu barima batetse bihiye ukacija ku bantu bakiriko bararima batarimbura ata stock bafise urumva ico kintu bave kubo bihiye bagende kubo bariko barabirondera toujours je nama nabivuze amahera azokora ibara amafaranga azokora ibara kandi bose ndi sûr et certain ko bazorogreta sindiko ndabivuga ku rubuga rw'uwanje bazorogreta uko vyoba biri kose nimba vy'ukuri ivyo bintu muri ko murabikora mubikuye ku mutima je sindiko ndabinginga ngo mugaruke ariko ndi sûr n'umuryango wanyu uri ngaha uriko uravuga ati umwana wanje ari mu biki bijya bintu yagize nibiki urumva kuko ni ibintu bitoroshe gutahura barakuranguye swat baragushushuye swat uri umusazi bino bintu abanyarwanda bakibitangura babona kumenga ni ibintu vyoroshe bakivuga amajambo menshi bakigirana ariko hari ukuntu ukuva mutangwe guhagarara hari ikintu cahinduye mbega bo barahinduye ingeso bimeze gute mu bisanzwe abanyarwanda niko bamye barasotora ntibahindutse bariyorobeka uriko uraba ku rubuga rw'imi bimeze gute Lynda promoter abanyarwanda bariyorobeka kandi niko bamye bo barasotora intambara barenyegeza inkwi ukacume ngo sibo bazenyegeje bakaca begega inyuma wewe wacuza kuca ugushaka kwenyegeza rero neza na neza zinjira indani baca bahunga baca bacereza nkuko umengo nibo ari ntore wowe wabishuye akaba ari ugwa mu ikosa ukamengo ni wowe uri mubi kandi ari bo basotoye intambara bo barasotoye intambara mugabo byabananiye kubandanya bayigwana kuri mwebwe nigiki mwishimira mumaze gukora kibaho icizere ko intambara muzoyigwana kandi muzoyitsinda bivanye naho muri ko muragera niko mwatanguye ikintu ca mbere nishimira nuko twabacecekesheje bahoze ica kabiri intambara dutegerezwa kuyigwana kuko barayitanguye kandi tuzoyinesha kuko ntitwigeze tunanirwa mu Burundi twebwe n'abasokuru barayamaze ntitwigeze tunanirwa intambara y'imyami kirazira yes aru tuko turabona abanyarwanda benshi bagaragaza ko kwishura twarabonye benshi aho twabonye no musiguzi w'amasinema Roki Kimomo yagerageje kuvuga amajambo menshi kuri wewe arakuvuga mu kamajambo ngo ntuzi ivyo uvuga ngo Burundi buteye imbere ngo kurusha ngo yabonye muri commentaire yiwawe kijya kintu wewe ukivuga ko gute ikintu ca mbere nababwira kandi mpamagarire abarundi bose iyo bava bakagera
nimba by'ukuri ukunda Burundi bwawe hagarika kumviriza sinema zisiguwe na Rocky eske uri kumuteza imbere nuwanyu nta barundi biwacu bariko barasigura siko twebwe dufise abarundi basigura neza kandi tubihagararemwo neza kandi ikintu jewe nshaka kujye twabazimije mu muziki niko tugira tuzimye Rocky urabuze abo wihanga bro uracari muto uracari umwana bro ushaka gutekana ugatekereza tekana utekereze kuko uracari muto wewe namba by'ukuri usigura siko urasigura ariko kiziririzwe kunyihanga bro aya je umuntu ankoza ataenda urumva Rocky ushaka uhagarika ivyo uri mureke kunyivanga sha siko so rero nigiki kandi vraiment kandi iki kintu ngira ndagisubiremo abarundi hagarika kumviriza izo sinema zisiguwe na Rocky kuma studio nimba vy'ukurura umurundi wo ngaha yavukiye aha mu Burundi hagarika kumviriza gutanga ayo masinema ya Rocky ninya nka Burundi bien sûr noteze imbere umuntu adashaka kuvuga Burundi bwacu neza gute abo vuga nabice tumuteza imbere wacu no come niki kintu rero uhamagarira abarundi na cyane abantu bakunda igihugu cyabo niki kintu uhamagarira abarundi na cyane abakunda igihugu cyabo mu bisanzwe ikintu uhamagarira abarundi ni muri bwa bumwe dufatane mu mugongo dushigikiranire mu kuvuga Burundi bwacu neza mu gushigikira umukuru w'igihugu cyacu se barundi ikindi naco shaka kubabwira Uburundi mu bukunde kuko bwara bibarutse hagarika target zose ibintu byose imipango yose buri kurapanga nakajambo kamugenda ubwira aba influencer boss mu Burundi aba influencer n'abaririmbyi bose abantu bose bafise aho bovugira iki ni gihe cyo kugwanira igihugu urugamba rwo gukunda igihugu tugwanira igihugu cacu tugwanira igihugu cacu bikiri mu maguru masha yego nibaza ko tukoze ikiganiro cyiza cyane kandi bavyumvise tugushimire cyane dushimire n'abantu bose bakora dukurikira wowe turagira subscribe ubane kwira subscribe kugira ngo ibiganiro tugushikiriza uzobandanye ubibona uko tubiguha buri munsi turabakunda cyane ciao ciao bye bye see you